c'est encore nous pour la partie 3. Toujours, turi kumwe n'aba finalistes Miss Burundi 2025. Bagomba batwidondore, batubwire qui elles sont et vous allez savoir beaucoup plus sur elles. Alors, on va faire un petit jeu. Vous présentez les unes et les autres. Donc, Monica vous présente Tania, umuvuge intara serukira, comme ça, genre. Muze murapresentana entre vous. Ok. Yitwa Bazahisha Tania, numéro 4, finaliste Miss Burundi 2025, akaba aserukira intara ya Rutana. Nivyo kuvya projet yiwe araza kwidondagura neza. Yitwa Mugisha Monica Celeste, candidate numéro 43, à représenter à Gitega. Nkuko yabivuze amaprojet araza kwidondora. Ego, merci. Nibaza ko mose meze neza. Yitwa Niyukuri Lalilinka, ni candidate numéro 56 muri compétition ya Miss Burundi ava Gitega, right? Yeah. Hey everyone, dites ko muguwe neza, natwe turaho. Elle s'appelle Shimirimana Nema Siela, numéro 50 dans la compétition de Miss Burundi 2025. Akaba aserukira intara yagutse ya Gitega, right? Yeah. Kaje narasohotse kirana nibaza ko nca nivuga. Nitwa Nelly Charlene Iteka, du numéro 19, naserukiye intara yagutse ya Gitega muri commune ya Mwaro. La question, je vais poser Nema. Tubwire, niyahe astuce uhora ukoresha imbere yo kuja sur scène? Sur scène, astuce murankoresha imbere yo kuja sur scène. Sinzi ko bara babiremarka cane, bandiko ndanywa amazi menshi cane, ndashobora kunywa na kindi zibi avant ko nja kuri sur scène. Hama expire. Bon, yeah. Ok. Lali? Ok. Je voudrais savoir. Bon, ushobora kutubwira astuce ukoresha niyahe? Ok. Muga sinatahuye neza la question. Astuce yo kwikura nk'ubwoba canke juste icugira akantu ukora ugomba uje sur scène imbere yuko umonta sur scène. Ah d'accord. Hewe sinzi ukuntu uvuga ko kantu ndikura nk'ubwenge comme si c'était pas moi agiraje kuri scène ukamengo je quitte mon corps, sinzi ukuntu bivuga mugabo je m'apprête bien sûr mugabo en tout cas shikirwa ntavuga ngo urumva ngo ngira ngende non borati dashikiriwe, ok on y va and then c'est tout. Kubera ko ndabifashe trop au sérieux nkavyumvira ko ntavasanga non ndafise ibyo mvuga bihava bicika et tout donc niyumvira ko ya ntagira njeko. Ok, je vais poser une autre question. Iyi question mugabo muza kwishura ko mwese. Ok. Uburundi busigaye bufise intara nshasha. Kandi umva umwe wese ngaha hari intara aserukira. Ndashaka kubasaba umwe wese mu ntara aserukira atubwire 3 communes. Ok, merci. Jewe serukira intara yagutse ya Gitega. Commune harimo Gitega. Harimo Muramvya. Harimo Kayanza. Je crois. Ok. Oya ndihenze. No, ni Gitega, Muramvya. No. Ndawutsinde. Kuki wakuyemo Kayanza? Kayanza kuri wowe wamaze gukata. Wamaze kudebia. Wikuca kubera ko yegereye Ngozi. Nico gituma cevuga ati no. Ndashaka kuba nihenze. Ok. Ni bon. Urakoze. Nanje nserukira intara yagutse ya Gitega.
muri Gitega yagutse harimwo Gitega harimwo Mwaro I think harimwo Mwaro harimwo Ni bon, genre, utayizi ni bon, ubundi akabandanya akavuga. bon kwa twe abenshi baserukira antukani baza ko abenshi baserukira Gitega katubareke gantsubwe zose Nanjewe nserukira intara ya Gitega. Nibaza yuko iyindi yoba ari Karusi sinzi yuko Mutaho bayigize commune canke sinzi mbwa izindi narinzi numvise bazivuze namvise no kongera ko Karusi. Tanya edukira oya sinaziravye sinanizo nibuka I didn't check hama je nserukira Burunga mu Rutana so hariho Rutana izindi umengo ncitse ukuntu reka tuvuye Monica nipo jewe serukira intara ya Gitega amakomune hariko commune Gishubi hakabaho na commune Karusi hakabaho na commune nibaza ko ari commune Inyarubenga nibaza ko Inyarubenga ari commune sinzi ego merci tukiri aho nyene genre kenshi iyo mugiye sur des scènes iyo babajije des questions de culture générale hariho ukuntu bibagora hakaba rero hariho abantu rero batwenga bakavuga ati hari ibibazo bimwe bimwe bya culture générale batazi mwebwe muvyakira gute? Ben kuri jewe en soi umuntu agutwenze niba ari correction guhaye siko par contre jewe umuntu antwenza aho kunkorija mbona umengo like are you okay umeze neza umaze kubona umuntu yananiwe ikibazo ikintu ciza wokora ni kumukorija siko swa nkuko baba bari ku ma live ukacuvuga yo basha kuko actually ni tunanigwa ngo kubera kenshi si kubera tutaba tubizi kenshi usanga c'est le stress tu vois uri imbere ya public il y a le juriste donc uratakara mu mutwe ukumva umengo everything biriko bikuza en même temps so le courage en soi guhagarara hajya imbere it's already something urumva kenshi tuba tubizi wanashima yeah en fait exactement nico kintu naguma ndakubaza none bisigura ko mutabizi canke sur le stress nkuko nabivuze sometimes ubu kizi neza like après iyo question baba bakubajije wanashima uvuye kuri stage umuntu akikubajije usanga ukizi mugabo because of the stress hari abantu usanga kugera le stress bibagora ukaca usanga like kijya kibazo le réponse wari wifise mugabo you are forgetting yeah nivyo Nelly Jacques l'usage des préservatifs chez les jeunes filles, t'es pour ou contre? pour les filles Chez les jeunes filles. usage des préservatifs moi je dirais nukuri je suis pour à 100% et kubera kimwe mu moyens contraceptive harimwo l'abstinence rero mu gihe iyo idashobotse ugasanga wagiye ugasanga waguye moi je dis vaut mieux ko twevite amadega menshi hama tukevita ama grossesse non désirée ama ego n'ama IST n'ama voilà yeah okay nema nk'ubu harageze finale hama muri proclamation ntiwigeze wiyumvamo wo kwiyumva gute usigaye mu batatowe I think aho ngeze deja kubona aho ngeze ko yandi muri finale n'amahirwe akomeye cyane kandi on apprend
beaucoup cyane tuko turiga ku bintu bitandukanye turagira ama formation ajanye n'ibintu n'amadomene atandukanye aba gusaba ama financement je aho geze vraiment sinovuga ngo ndababaye no ahubwo I'm trying to see things positive ibintu byose ndabiboneye positive aho ngeze kubona byaramfashije nkahinduka yaba mentally canke professionnellement aho ngeze vraiment byaramfashije du coup sinovuga ngo ndababaye canke ngo mere nabi no I would just see things positive hama mbandanye izaho nari ngeze yego Monica kuvugiye muri competition imigenderanire imwe n'abantu yaragabanutse genre je veux parler de relations uko wari uri n'abagenzi bawe byarahindutse alors shaka kumenya ubu bimeze gute quand on parle de la Monica avec ses amis d'avant Miss Burundi nous bimeze gute c'est la même chose canke byarahindutse hama byahindutse gute Okay, jewe n'abagenzi banje sinovuga ko hari ikintu cahindutse. Abagenzi bagumye babandi nyene cause ndiko ndacagura n'abagenzi I'm so strict kandi nabo ngira bariko barancagura baraba so strict. C'est pas in a strict way yo kuvuga ngo ngurumva ngo ushaka umugenzi ameze ukuntu umuntu tuvyumva kumwe ashobora kugira. Ko nageze no ngaha aussi barasupportinga cane. So nta na kimwe cahindutse c'est juste ko nyene hari igihe usanga tudahura nkuko byasanzwe bimeze mugabo it's part of life ni ibintu mu buzima busanzwe nyene birasanzwe ko tudahura nkuko twaraduhura vraiment nta kintu kinini cyane cahindutse ahubwo hari ibintu vyagiye birongerekana ugasanga imba fise ide nini ugasanga tuko turafashanya in this and this hari abo usanga ugenda uramenya comme uri muri Miss Burundi ukamubwira ati by the way wari ufise akanaka gaga projet donc reka kwe kutocontacting uyu muntu kwe kugira ashobora gufasha muri projet yawe nawe so nibaza ko turiko uko naje ndiko ndatera imbere twese turiko turatera imbere so nta kintu kinini vraiment cahindutse abo twigana twacara abagenzi banje ego mo twigana mugabo tutari so close so yes abo twigana nyene hageze turahura kandi n'abantu cane ba supportinga aussi bakaza barabishirako novuga yuko merci cane kuri bo cause barasupportinga vraiment kandi cane mu mavote mu kumenyeka kugira ashobore kumenyekana ahandi hose bakabishira ku mamedia yabo so really ico ni ikintu gihambaye naho tutaba duhura cane but that's ni level nini cane so yeah I'm so thankful wo mukundana nawe ntawo dukundana fisi that's personal life so ntawo hari okay Nelly non Ladi Saka kumbwire en fait abantu babona umengo Miss Burundi nta kimazi wabwira iki cyo kibazo en fait ni kubera Burundi sinzi ko novuga ko ari mu Burundi mugabane waza ko ikintu cyose umuntu atagifise ko notion arakijija ko kwavyumva mugabo ni ikintu kirengeye amajambo peut-être tuhora twumva henshi baravuga ngo nta cimaze canke non seulement bakavuga n'ibiri pire kuri ivyo bakavuga yuko Miss Burundi yoba ngo ari binge vyo kwiyerekana peut-être kuja mu ngeso zibi mais peut-être après et tout mugabo c'est en tout cas je sais pas après mugabo gushika ubu ni sinovuga ko ari plateforme gusa mugabo na hantu vraiment toi formé intellectuellement professionnellement personnellement urakura ku buryo en fait
ukuntu la perception des choses twahora dufise mu buzima busanzwe muhira imisi yose abantu amadiscussion wahora ugirana n'abantu ivyo n'ibintu vyose birakwampacta biragukura ahantu bikagushira ahandi kuko que ça soit umva deja uba responsable kumva ko wo kwiyumvira projet ukayidefenda hama kumva yuko unatowe wonayikora ukayishitsa kandi aho hose ugenda uhura n'abantu batandukanye tukotwa abantu tokibaza ko wohuye nabo par exemple rero nibaza ko ico ari ikintu kiri très important umuntu adashobora kuronka ari muhira que ça soit les connaissances que ça soit ma formation que ça soit ma visite que ça soit même l'expérience yonyene yo kuhaca ibintu biryoshe cyane kandi bidukuza eko Nema je voudrais savoir nibiki ibintu byahindutse kuri wewe kuva mu Miss kuva uje muri compétition Miss Burundi 2025 nigiki cyahindutse kuri wewe Okay, reka mvuge somehow njewe ndi umuntu nta byinshi aho ngeze ubuje mbona ata byinshi ndacari Nema uku nyene mbona nothing changed but ubu ungenda kwero kukuntu batwigisha kuba professionnel ndagerageza kuba ku masaha kandi naracererwa cane birengeje ahantu ho gucererwa ahantu sinzi ingene bivuga but ubu unye ndagerageza. Tania, parmi tous les coachs que vous avez eu, Oui. ninde yakumarqué le plus? Bon, comme coach, selon moi, tu sais, bon, hari abaformateur abancadrez, gusa abacoach tufise babiri. Rumva, ni coach Jean-Michel na coach Kenta. Rero ndumva umengo ils m'ont tous marqué. Mugabo. Bon, coach Jean-Michel, hari ukuntu uraba hariyo utuntu umuntu akugirira tuba si tubi kandi it's just there ubuguma bugaruka mu mutwe a chaque fois wicaye ukiyumvira you like coach Jean-Michel eko ndashaka kuvuga karuyo gusa na coach Kenta she's my favorite kubera elle me comprend, elle nous comprend like nous comprennent, c'est ça? Yeah. Elles nous comprennent mieux parce que c'est une femme, tu vois. Et ça coach Jean-Michel, he's my best one. Yeah. Nelly, est-ce que pour participer à la compétition Miss Burundi, il faut du caractère? Merci, novugati ego. Navugati ego kubera icambere uhura n'abantu benshi bakugira ibintu bitandukanye kandi uja mu bintu byinshi bikagushira mu bintu bitandukanye. Ego il faut avoir du caractère, il faut kumenya ko ego c'est vrai uri muri Miss Burundi urafise ibi novuga amategeko ubahiriza utarenga kandi aussi nawe urasaba ko wumva birasaba ko usaba ko wumva bakagutahura nabo nibakurengere ya wowe caractère yagufashije kuba ushitse aha ni yayo caractère uvuga uti jewe ndafise niyo yamfashije kuba ngeze aha uyu munsi? Novuga ko premièrement ni caractère yukuba novuga un peu strict ego no kuvyo abantu baba bariko barakubwira kubera ko urahura n'abantu benshi baguca intege canke abantu benshi genre abari bakubwira ibintu vyinshi bitandukanye kuri Miss Burundi uko bavyumva. Rero mu gihe nawe utabaye strict uvuge mu gihe uri wa muntu ahindagurika cane urumva usanga uguma uri confused ukuntu ndi mubiki sinzi ivyo ndimwo, ariko mu gihe uri umuntu ari strict umuntu yishura ari direct kandi umuntu novuga mu gihe yafashe ingingo azi ikintu ata umuhinduza ata influence yindiza kubera ko genre
ngo jewe mpinduke kubera ko wowe ubishaka jewe mpinduka mu gihe mbona ko ivyo bintu birakenewe ego je pense kuba strict kudatinya abantu kuvuga ico bise ku mutima ego novuga cane na caractère yuko utaba timide kubera nasaze iyo nkandi timide ngeze kuri scène ngira vyari kumvana ibindi bintu ya Okay. Linka, mwaragize Tour du Burundi. Hanyuma vous avez visité ibibanza bitandukanye ndangakaranga. Ni cahe bon, nubwo ntiwakunze kurusha ibindi cakugumye mu mutwe. Merci. Novuga icangumye mu mutwe ni visite yo mu Gishora. Okay. Kubera y'ingoma z'Uburundi kubera icambere nuko ahandi twagiye ni musée y'Igitega hamwe no mu Rutana hose narimaze kuhaca ariko mu Gishora sinari bwahaca hanyuma ama histoire ari derrière mu Gishora bariko baravuga indani mu bahita mu rugo aho umwami imigenzo ya kera ama histoire surtout ari derrière araryoshe cane aranatwenza hari n'ivyo uvuga ati non mais c'est vrai ego nibaza ko ariho hambere haryoheye jewe. Okay. Nema ubu amasura yanyu abantu bose baramaze kuyamenya. Yego. Iyo uri mu bibanza biri public genre kw'isoko canke nk'ubu ugiye gufata bus wiyubara gute? Disons ça, wiyubara gute? Kuko abantu bose barakuzi kandi n'amalieu ari vraiment public uhurira n'abantu benshi ntujayo canke bon comment tu fais Okay. Jewe birangora gatonya kuko ndi umuntu bwa mbere sinakunda ibintu biri public but ndi umuntu kandi ari humble du coup ndi mu ma lieu ari public bon ndagerageza kuba as humble as I am nkuko ndi nyene gusa nuko nguma mbona umenga umuntu wese araremarque c'est elle naho ubu genre ubu namaze kwimenyera naho ubu utanje usanga nakwibwiye je participe dans la compétition donc ubu namaze kwimenyera c'est moi naho batamenya nca ndakwibwira nje nyene je suis dans la compétition et tout avant niho byangora ko naguma mbona umenga baramenye c'est elle la musulmane aguma afise umutandiro mu mutwe donc ubu ni bon muri arya ma prix ok reka dufate ko turi le 25 t'es élu Miss Burundi muri arya ma prix yose bazotanga bazoha la Miss niyahe bakuyemwo babara ku ma prix bazotanga genre imodoka amahera bon n'ibindi bizogenda bijanye n'igiki bakuyemwo uvuga uti nukuri aha en tout cas kuri jewe simbona ko nobabara iyo ariyo yose bokuramo because for me je me dis zirya ni prix batanze but the real thing is je suis la Miss non seulement je suis la Miss c'est pas pour moi toute seule urumva irya miduga ni gwanje siko irya mahera na yanje maybe and for the people that I will be helping siko ariko naho bokuramwo umuduga naho bokuramwo amahera kuko ikinshize harya sa ry'amahera surya muduga bazoma mais c'est le message nabarya abantu bazofashwa biciye kuri le message nzoba natanze siko so c'est plus ça kuri jewe icari cyo cyose bokuramwo but bagumize ko ijya opportunité yo gufasha abo bantu nzoba nshaka gufasha yeah c'est un peu ça. Okay. Monica
Moi aussi, non, oui, c'est un peu la même question, mais je voudrais savoir, non, oui, t'es élu Miss Burundi. Mugabo rero turi le 26. Gakeye, ni ibiki ibintu bibiri vya mbere uzokora? Kwanza le 26 azoba ari samedi. Donc, iryo misi ibiri ni weekend. Hama umva baca batangura gukora lundi. Donc, izo weekend zibiri, comme nzi ko mva mu muryango vraiment a big family, mu muryango munini cane, so ndazi ko n'abantu bazoshaka kuza muhira, n'abantu bazoshaka kuza muhira kumfelicita, kugira iki, umva usanga uriko responding ama messages y'abantu, bakubwiye felicitation, ugasanga platform umva abari platform shasha abaye Miss Burundi ucushirako aussi content kuri media yawe di Miss, urumva usanga uri muri utwo tuntu muri iyo weekend comme ça lundi uvuga ati I'm ready to start the project akazi kanje. Ndashaka kumenya ibintu bibiri uzokora kuko iyo umuntu avuga ati jewe nakoze cyane muri iyi minsi mugabo ejo mbyutse canke kuje kuntu uba. En tout cas, Miss Burundi, ni ikintu kimaze igihe vraiment. De mars à juillet, vous avez travaillé dur. Hari ibintu byinshi tutabona, peut-être mwaciyemwo et tout. En tout cas, hari ikintu uvuga uti jewe ujya munsi wa le 26, je vais faire ces deux trucs. Ni giki en tant que Monica uzovyuka hama ugira iki? Ni ibiki ibintu bibiri uzokora? Comme navuga yuko aussi uko navuze famille kuza kundaba si ni activité, donc turi kumwe n'umuryango, nibaza ko I'll be with my family, turiko turaseriva intsinzi, and then ikintu ca kabiri ni weekend, ni weekend, so azora umunsi wo kuruhuka, kuguma muhira umuntu akaruhuka. Yes, kuruhuka vraiment niko nobivuga. Yeah. Linka, shaka untondekere ibi bintu genre mu bintu byose muzoronka, shaka ubintondekere de 1 à 4 par ordre yuko bizoba bikurikirana. Ok, mu bintu bitatu ibikuru vyagutumye uja muri competition ya Miss Burundi: popularité, imodoka, amahera, ou bien la beauté. Et la beauté. Donc ni ibintu bine ubitondeke par ordre, kuvuga ati je en tout cas ikintu catanguye ni iki, genre ubitondeke: popularité, amahera, imodoka, bwiza. Tutondekere. Merci. Kubinyerekeye ivyo vyaratumye nja muri competition. Nta na kimwe kirimo. Ego, ça veut pas dire ko ariko byo vyagutumye mugabo quand même muri ivyo bintu bine hari ibiri hejuru y'ibindi. Umbwire entre imodoka, amahera, beauté, popularité, muri ivyo bintu bine ni iki uvuga uti je iki kintu kiza hejuru ibi navyo biri hasi canke ati Ok. Mugabo ça veut pas dire que ça me concerne, ni juste kwishura ivyo bintu. Nibaza ko icambere jewe no importance ari popularité bivanye n'ivyo umuntu aba ariko arakora, kuko même après Miss Burundi mugihe ikintu wagikoze kandi ukagikora ugishoboye abantu bazokwikora, donc ni ikintu gishobora kuba kumara igihe kininiya kandi kikarapporter quelque chose même après la compétition. Hama ica kabiri ok, navuze popularité, imodoka, amahera na la beauté.
icya kabiri novuga uko nyene bon en fait j'hésite entre muri ivyo bitatu icya mbere cyo ni popularité mugabo ikindi ca kabiri nibaza ko yoba ari kubera ko amahera n'imodoka mutabishize hamwe. oya Okay. hari en tout cas ku muntu uwo ari we wese hari ikintu gisumba ibindi Kubera ko urashobora kuba ufise amahera en fait kugira ngo entretene imodoka il faut kuba ufise amahera burya n'imodoka iragoye ku entretene. Okay. D'accord. Donc ni popularité kandi n'ivyo bica bigira logique hanyuma amahera kugira ushobore gukora imigambi yawe n'ivyo n'ibiki hanyuma burya ufise amahera araba mubi ufise amahera burya ntaba mubi. Non, en fait, umaze kuronka amahera yo kugira amaswa, ukagira soin du visage, ugakoresha imishatsi et tout. En tout cas, iyo beauté iressortissa usumba umuntu yifata nabi. Eh? Nisi projet. Popularité yo gukora ivyo utegerezwa gukora kandi ukabikora neza hanyuma amafaranga yo gushaka kubikora hanyuma but urashaka kuba wari uyisanganye. That's why it's called come first actually because you felt pretty. No sinovuga ko no You went in the competition Miss Burundi. sinovuga ko bote yoza imbere kubera ko bote je ahubwo ndayishira inyuma kuko bote iri relative. Wowe ico wita peut-être ushaka kuvuga elle est jolie kuko afise inzobe uyundi akavuga elle est jolie kuko afise nivyo bote iri relative. But I was talking about the in and out beauty. Ah bon je twafashe beauté physique ego beauté voilà beauté physique je beauté vraiment ndayishira ubwa nyuma. Kubera ko beauté nibaza ko umuntu wese arafise ubwiza muri we kandi nta muntu n'umwe avuga ngo jewe shaka kuza sa gutya canke jewe shaka kuvuka ndumumeti canke ndumukino. Donc umuntu wese uko ari kose moi je la considère comme belle ari afise beauté kandi unique sa uko nyene. donc hatangura popularité hanyuma money hama umuduga ibitoro n'ingorane déplacement yo c'est la voiture ni voiture il est électrique électrique mugani ntidufise amastation menshi tumugani baza ko okay hanyuma ikindi ni beauté cyanyuma ni beauté. Neema, c'est quoi pour toi une bonne miss? Une bonne miss. I think genre mon miss mwiza canke Bon. On va. C'est quoi être une bonne miss? C'est voilà, être une bonne miss. Ashatse kuvuga pour toi umuntu yitwa ko yabaye mu miss mwiza cyane. Voilà. abari afise manners ari ari well mannered hama ikindi novuga afise akaranga muri we la tradition ikindi ni giki. Yes, the ability ko ufise leadership muri wewe kubona donc uvuze leadership icaractérise ibintu byinshi c'est-à-dire haba hariho kungene uri organisé kungene uri professionnel mu bintu byawe kungene ushobora kugida abandi kubera ubu kuserukira abakobwa mu gihugu ukaba akarorero mu gihugu ahariri mbona ari byo. Okay. Alors on va faire un petit challenge, un petit jeu. Mugabo nibaza ko muyimenyereye. Murize kuvuga amaprojet yanyu muri 30 secondes. Ego. Dutangurire kuri Tanya. Aba mucumuza.
projet yanje dans 30 secondes. That's a speed speech. Projet yanje niyo gufasha abana bo mw'ibarabara de 5 à 25 ans ku bijanye n'amatalent baba bafise mugabo batazi ingene boya découvre aho bayashikiriza kugira yabashikane kure, mais aussi kubigisha ku bijanye n'uko bakora amasabuni ari différent. Hama ahanini nivyo. Ego. Cool. Monica. Projet yanje yerekeye sur le café bio. Hama comme tu dis le café bio ikintu ca mbere tuzi ko nuko toute chose qui ifise quality is expensive. Hama abakiriya banje bakaba aba from international people from aba international markets hamwe n'abantu aussi community Burundian community. Ikindi novuga kuri environment bio coffee novuga yuko is very safe for the environment. Osinzwe ndiko nkorera ko ku bagore amafami asanzwe akora the farming ya coffee, which abonzo office nzobafasha mu ma formation et aussi kubaha ama materiel resources zikenewe kugira bashobore kubandanya ibikorwa no kubamotiva babandanya muri iyo coffee farming. Jewe projet yanje yerekeye gufasha abigeme n'abakenyezi ndabicishije mu mwuga wo gushona, hama nkazotangura ndabashira hamwe muri koperative bakazogira ayo ma activité yo kwiga gushona nandi yerekeye kwiga kwiziganyiriza kugira marketing, hama tukazoheza tubaherekeza mu kubaha ama materiel kugira nabo batangure kwikorera ivyabo, hama ahanini no kuvaloriza ama tissu local. Merci. Ego, nanje projet yanje niyo gushigikira abakenyezi basanzwe bafise ivyo bariko barakora mu kubateza imbere no guha ama platform y'abantu bashaka kudandaza ivyo bariko barakora, hama mu gutangura nzohera ku bakenyezi b'abatwa kubera ko basanzwe bafise competence mu kubumba inkono, ariko bakaba babumba cane inkono nayo itari kuri marché itagikoreshwa. Nzocangira rero de sorte que kubinisya bakabumba amasahani, amatasi n'amavaze byo bisohoka kuri marché kandi bikazoba bifise agatushe kari personnel kuri Afrique canke iki tukagira marché local na marché international. Murakoze. Projet yanje yerekeye gushigikira abakenyezi mu iterambere rirama mu kubaronsa ingurube z'ukorora mu miryango yabo. Ego asikwera ikigorozi bw'ingurube kubera ko n'ubworozi bwunguka kare bwunguka cane kandi gifashe neza ku isoko. Murakoze. Merci. On est vers la fin. Mugabo imbere yuko duheraheza, on voudrait que incite abantu. Je pense que les votes ne sont pas encore finis. Mubabwire babavote, mubabwire aho baca kugira ngo bashobore kuvota. Ego, parole est à vous. Murakoze. Nagira numirire abarundi bose aho bari hose, abarundi bifuza kubona abakenyezi bateye imbere, abakenyezi bashobora kugira ico baterera mu miryango yabo, ko boza kunora hama bagaca ku mbuga ya Instagram konti ya Miss Burundi officielle, hariho link iri muri bio, hama ndi numero 19 nitwa Itekaneri Charlene, kandi nibibagire gufyonda kuri envoyer kugira vote yabo yemegwe. Murakoze. Ego, nanje nkuko mwavyumvise umugambi wanje nuko guteza imbere abakenyezi basanzwe bafise ico bariko barakora. Ego, nawe mukenyezi ufuza gukora ngwino dukorane. Hama mu kushigikira ni kuntora nkuko yabivuze ku mbuga ngurukana bumenyi. Ego, za Miss Burundi officielle no kuri TikTok nibaza ko biriko nkuko yabivuze na Instagram, hariho akalien aho acikujana kuri page y'amavote. Mu kuvota ubanza kwemeza mail, nivyanka ntuze wibaze ngo vyase ni fo kutegeza ko ufise mail, hama ukahitamwo numero 56 niyo kuri la link candidat numero 56, sans oublier de cliquer kuri envoyer canke submit, hama ukacironka message kubwira yuko votre vote a été enregistré. Merci. Mbona ata vyinshi nokongeza ko babivuze, it's the same thing, ni lien ya website winjirako ukabona abari abakandidate ugashiramwo email yawe, uje gushiramwo email yawe, je suis la candidate numéro 50 ni Masiela Nshimirimana,
hama gakurushako ntwibagire kwanvoya gusubmitinga vote yawe. Merci. Nk'uko babivuze mugabo nongereze ko gusa ndazi ko abavyeyi abamama abapapa abajene nka jewe mwifuza kuzobona Uburundi bw'ejo ata mwana n'umwe ari muri situation y'ibarabara, siko ashobora kwiteza imbere wenyene abicishije ku matalent mu gukora cyane cyane n'ivyo. So nk'uko babivuze uca kuri Instagram hariho lien ibiriko kuri page ya Miss Burundi officielle, uklikako ndi candidate numero 4 bazayica Tanya, uzoba unoye kandi uzoba utoye n'abo bana bari mw'ibarabara. Thank you. Nko byinshi babivuze ije baherejeko, ndi candidate numero 43 43 Mugisha Monica Celeste. Kuntora uca ku ma platform ya Miss Burundi officielle kuri Instagram, Twitter, TikTok n'izindi nibaza ko ari izo onye. Hanyuma nongera ndabatumira le 25 juillet 17h kuri Cercle Peak. Mwese muzaba muhari pour la grande finale. Merci. On termine l'émission avec les candidates finalistes. Turabashimiye cyane cyane ko namwadutije akanya kanyu. Hanyuma turabatumiriye kuraba ikiganiro cacu kugira ngo mushobore kumenya byinshi. Il faut pas spoiler. Mukirabe cose mugiheze parce que y a des trucs intéressants. Muzohamenyera ibintu byinshi cyane byerekeye aba Miss. N'hésitez pas. Mubandanye mukurikirana n'imbuga za Iris News.